MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Yemwe jewe burya naho ntarimwe mu bibwa umutahe munyemereye no bashikiriza icyumviro canje vuga twumve jewe narakurikiye amatata ari hagati yanyu na Funderi kuva gitanga aho bigeze rero umuntu mbona yo bafasha kuyadadanura neza ni gipe inde yego ujya museruka condo ivu muhora Vyahavuye bigenda gute? Hewe, wesha. Sohoka. asohoke naraheza yitanga twari Nyebeno gani mujyana. toto eriko uyu muntu ari ngiriko ndamubaza kandi twari bwaheze Into gatwari muri banda ya hanyuma. kubera Wanje biruta cyane. none kwanza toto kuvuga wambura impuzu n'ibiki Gendagiye. uragiye Yego. ugiye hehe Ndombo tembo. urongitse Rusange yanyagiye. toto tugende bukebuke kwanza Oya reka. banza ureke kwambura umbwira ivyo ari vyo Asha mugenzi. Mbere n'ivyo bigagenda bivuyemwo. Komisariya yanyu sigarana. harambaye gisivira mwishwanje toto nibiki habaye iki Mbo. Ivyatwe nakaga ko bakwinwa bizi. ndazi ko kadumye warambwiye Ubu rero kwini amasi wanje ngo ntava. none gatoto ikibazo kiri hiye ko yishuye je numva korohereje Reka na wambwe cyuru nawe ngo agiye kuvuza umwana mugabo. sopesi urindiriza umubwire ko ataburyo uraronka wana mbe wabaye gute Yampaye imisi ibiri asha itarenga asha ngo azoza asha aveho uri kumwana kize asha mucumbwira rero asha supesi na kwini bahuriye kono bijera toto umviriza subira wambare teni ndaguha imitwe nta ko mukuru umugabo muzima shambo ndazi ko umugenzi kandi wama wankuye kenshi idosi sha iraturengeje nawe kuti mbere akira plaque urayimpereje nayo do police yego banzo nyumvirize toto rondera inzu kwini umupangire hanyuma umwihanize kuza ukuraba supesi akirinda ntazomenya na kimwe none gashambo bo amafaranga yo gupanga nayo ndayakura he wibagiye ko nagashari banki gakata kose ndabizi imivuga yatotse mugenzi mama gwitera imanza we erega ni huje utazambaye hakubabiye ko ndaki ntakubesha asho gumagari usangura byumva umaha mbere akira byose urabintangira bye dodora chumbati kumenga ufise amadida banzureke condo banzureke dusubire inyuma ho bega wasaze uti dusubire inyuma dodora twinjire ndazi igipe nk'ubu yashitse kera uryarazinduka ku kazi ubu yari ona tudahendanye gipenye n'umusiruko haresha asa kudufasha kwiri gipe emwe jewe nta makenga mfise kuri we yacu wamuvugira nkaho umenga ni haza ryawe akari muri we burya ntakutse cumbati nuwombwira ati shira ukuboko mu mucanwa sha norahira neza ko atarabica norahira neza ko atarabicuri kugira gufasha yego shacone ingo dusubira inyuma nyabona tukiri beza icyo nzico nta musiruka atagira amacakubira baho none nk'ubu wibaza ngo ni mwebwe abarengero ba mbere azoba yitayeho jame ni benshi nama numva bamushima n'ukuri ati bamushima bajya usanga ari bamwe bakaza inyota hendesha utuyuka cumba tuwakuroze ntiyakaravye kabisa bwabundi ntunyemera nkaho usanga kubera mukorana ngaha kuri izini harakana ahora gufumbatisha cyo kitumuri kuri muvugira oya jewe urashaka kubaza asha je mfatira ku kuntu atwara neza mu kandi nkabona arajwe ishinga neza twese atarabye icuri canke ikindi kintu none ibibazo vyose twagize twabigize ari karaba hehe ko wumva gaco cumbati oya ubikiyo dossier ndagusavye ubikiyo dossier dukora icatuzinduye hanyuma tugenda wibuke ko Funderi yari abashuhije imitwe mu aho ntari giparaza kunzomera ninamubwira ko twahenzwe n'umurengero nkatwe arankora kwitama ndaki ubu wibaza ko gipata museruko aramukorera akaja rero abasiruko ndabazi bafise akazigo
uyu we nagenda atakancumise mama. sigaho burya gipa ikibanza arimo aragishoboye kabisa umutuye ikibazo asha yihutira kugikemura nta bindi injira umenyuze injira wirabi Condo banza winjire wenyine umanze umumpangire basi. Cumba nawe rero uranduhije n'ukuri aho turanduhirishije kuva mu gatondo ninda kubwire gute Erega sha Condo reka gushavu. Giparanzi mu nama ndiko ndatukabasiru. None gasha wumva erega genda wumva iki usanga atani ivyo yibuka ivyo uri kurizanisha wewe mbega uraza akazi ko ngaha kurizina ingene karuhisha we dodo waratwi Condo yarasohotse. umwe rimwe na Cumbati Asha ni twebwe. nagumye numva abantu baharira mu twongoshwa umwanya umwe nkibaza ngo nabakozi hariya ndamahoro Mwe imibuke nyene n'amahoro. Condo nakubarire Condo mubwire Condo niwe ndi umuvugizi wa Cumbati numbaze sha ingwara agwaye uwo mutipe ingene yitwa ati we oya mugabo shefu tureke n'ivyo gutwenga uyu Cumba tubona aje aserukiye bamwe bakura imitahe yabo kuri izindi Yego asha ngo baragukeneye Yego. mana yanje rabuye Ruda. Irigira kangaho uje muri toilette. Reka cyapigireka ndacaharuwa umaro turabonda ane atarisha Umviriza Ruda. Basi duranywa amazi basi nube desidrate. Ndabona atari one love kwe. none desidrate navyo nibiki Desidrate bisigura gukama amazi mu mubiri. Kazi kawe uruma utanyoye. none iyo bimbwira uko nyene mu rurimi numva naho wayikubiki Kuze nawe riga kudacunga imihari riga sije nakugwaje. biki uwo mwanya suko vyaruzanya sha Iruka. Ariko mugabo rudagara wese wa love kabisa. Umwana wo kumazi kwe. Ni gute utabonye ko zijya fize zari zimaze kononekara kwe. Jenda umeno menga tirakomeye Byahe gasha rudagara Izindi hajya zisoye ku bwinshi kandi ku giciro gito urumva kuko batinya ko ziborera muri stoke kagwera zari zimaze iminsi myinshi. burya Ngo burya reka kwibazisha sha byinshi nari nabikubwiye. sinibuka ko wari wabibwiye kabisa nge nagomba kwimara umunoho wazo kwanza Asha kura kuripa rero. yewe nzapfa nitwarira izina mwishwanje kudandaza imikeke ivyize vyovyo babigiriye Oya sha rudagara hajya urumva bagomba kugura amakonjerateri bazibika biranga niko rero kuzihombesha. none ndi wumva ko nariye imboga zakise baranyishe baraka Ariko umviriza rudagara mu bisanzwe ni wowe wiyishe vraiment urumva wewe wariye nyinshi umukuru urarenza n'urugero none je twazisangiye si one love. reka sha reka ya istoma yani nari ndayifitiye ideni ry'imikeke Aho harimo kwiriha n'imisi nari maze ndazipfuza nkazirondera urumva ivyo bishikiye jewe byo tahurika ariko wowe akuriye ku kiyaga oya urasarisha n'ukuri jam iyo mbonye umukeke ukaranze icyanke wokeje n'udutunguru hejuru ivyuko ukomeye cyangwa udukomeye bidanye umuntu ahuriye Asha aho rero uziza uburoho bwawe man asha koma Ushu iruka. Allo git. Allo git. Ndakumva nabi nabi. Komenga uri mu ndubu. Kandi umengo wanyagiwe ni heza. Oya si heza git. Nuko ndagutelefone kugira ndagusezere kabisa. Ngo Ufata urugendo. oya ngirenza. Upfe. Mwanya n'umwanya. Umutima ugahagarara kabisa. Mbega wakirize kredi yake wewe urayizi wewe. Ibi bahungu baraho. Ifundi. Ibyo barabipanga. Yewe. None watanguye kunywa mangoki. Twengere shayi twengere.
yo mu buhungiro ngira ntagigukumakoma reka sinagute kwishavu wewe wakomanzwe n'iki reka si ya mihimbi y'abakisiyoneri yagiye kundega kuri izindi akasha wishike kuki bamfunge we ntubyumva yewe ndiko ndiha kanyuma yewe nisezeranye n'uburyohe bw'agacupa kuko mugasho naho nzosubira kukaronka kwera befunde buriya bwose atazi guhangana n'ibibazo by'ubuzima umwana giti si bimwe byo mu misi iheze ibisaka by'imbwa byantiriye kuri imbwa nyine sawa hagarara nk'umugabo wibira uko uhangana n'ibyo ntako ntagize ariko ibisinda biva imbere birantwara gato we biraboneka pe yacujugumira oya nukuri uri mu mazere witega ibihuhuzi byose umviriza rero yego hamagara brigadier toto umufumbatishe afere termine giti uribagiye ko namurondeye akanka burundu kanshibura byo byibuka yasubira umusubire reka wana rugabo mugabo wana rugabo nyakuranguka reka yanyumvishije neza ko mpirahire nkasubira kubicisha mu kanwa ngo nzova imbere yiwe nambaye amapingu wumve nawe ako umviriza yego mu buzima nta muntu n'umwe abaho atagira ibimuhanze vyovyo iperereza hanyuma niwabimenya uca ufyonda hababara azokumviriza hewe mbega uraza amanyama yiwe uraho aramabotswe nabi ntagukange ntawanga inoti irigage na toto nabuze igihengeri womeneramwo nakurahiye n'ukuri sha reka nsubire ngerageze mugabo sinzi kurema yuko hari kiza kuvamo ubwo ibi bintu bizokoroha mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega ibi vyashikiye bacumbati mu bivuze kwiki intererano z'uno museka tuzihere kuri Jean-Marie Imatana Isa Kinyonga aho yagize ati ivyashikiye bacumbati birababaje cyane ati kuko bizeye uwo bise uwabo nawe ariko yironderera inyungu ziwe bwite ati bikwiye kwigisha abantu yuko abo twitaba iwacu bashobora kuduhinduka bakanadukorera amakosa ati gutyo nitwizere udufitiye ikimazi tutitaye ku nkomoko yiwe Eric iranezereje nawe w'ivyanda mu ntara ya Bururi ku mutumba wa Bugeni ariko no musaka watwumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati ivyashikiye bacumbati birafasha kwerekana neza ko kizira kwizera umuntu ukamwemerera vyose ngo nuko ari uwiwanyu ntunamanze gushishoza ati mu buzima busanze twugaba rero ati kuko abantu bameze nka funderi ni benshi cyane ati tugaheza tukama twumviriza bose ati tukirinda kudadika mu kwanka kumva impanuro z'abadukebura tutaravye ico bari ati mfatiye ku vyashikiye bacumbati two kwirinda kwinuba abo tudasangiye ibina canke biriya ati nkuko bacumbati bizeye uwo bita ko ari uwabo ariko akabahinduka ati iciza rero mu gukorera ibi canke biriya nitwo kwisunga abo dusangiye ibina biriya gusa kwirinda ivyashikiye bacumbati ati rero twoshishoza ndetse tukaraba imvuga kuri mu gukora ibi canke biriya tutaravye abo dusangiye ibi canke biriya ati kuko ababi n'abeza bari mu migwi yose yari intererano ya Ingrid Muco w'Imana aba mu ntara ya Kayanza muri commune Gatara Nibigira Marie Rose nawe wo mu ntara ya Rutana muri quartier Kigwati yagize ati vyashikiye bacumbati vy'ukuri n'icigwa gikomeye gituma bahumuka amaso ati funderi yarabiyivye kandi yiyita uwabo ati nkozi y'ikibi ntigira ubwoko canke umugwi ati yatunze ntatungira umugwi yitungira wenyene n'umuryango wiwe ati ibi bizotuma bava inyuma ivyiyumviro byo kubona ko bene wabo ko ari bo babi ati kuko bazosanga uwabahemukiye ari uwabo ati hanyuma mbere binashoboke ko ubatunganirije kugira baronke n'utwabo atari uw'iwabo ati gutyo
bamenye ko igihe cose uzoja inyuma y'umugwi canke ubwoko mu gukora ikintu ari ugukwirikira ubwije ati kuko mu migwi yose harimwo ababi n'abeza ati bizotuma bahinduka bavanure n'ivyiyumviro bipfuye ati ndetse baze bazimurure n'abandi biyumvira nkabo. Reka tugume mu ntara ya Rutana aho Masabarakiza Salvatori nawe w'igiharo yagize ati ivyashikiye bacumba byari ivyo kubigisha ndetse no gutandukanya kw'ikibi kidakorwa n'umugwi ahubwo gikora umuntu ku gatwe kiwe. Reka intererano z'uno musi zangirize kuri Letitia wo mu Kayanza muri commune Muhanga aho yagize ati nagira mpanure abantu bameze nka bacumbati ko bokanura ati kuko nuwo mudasangiye umugwi aragutunganiriza neza ati kanatsinda funderi bari bawusangiye none barabonye uko yabikoze. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gice muheje gukurikira. Akabazo naka gakurikira turumvise uko gipe abakirije yompi kandi bari bagize ubwoba mbega uwo mudasangiye umugwi yarakwiye kwitwara gute mu gihe ari umutware. Ndasubiramwo turumvise uko gipe abakirije yompi kandi bari bagize ubwoba mbega uwo mudasangiye umugwi yarakwiye kwitwara gute mu gihe ari umutware. Akabazo murakumvise mukaba mufishe mushikiriza ni mutwandikire kuri nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nabo wifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhara wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 doze tubashire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook eka ndetse no ku rubuga rwacu rwa YouTube tukaba twahagarutse. Imbere yo kurangiza reka twibuke ko cya gice c'amajana 873 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho ubutaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.